Mwishama eshatu nk'ishama turwanye ho kiramo umuntu twaciye mu ntazi zitandukanye z'igihugu ndetse nko dufise mu ntazi zose bari kwakwikira by'amatora bose amaraporo dufise ni gitangaza amatora twabonye no munsi mu 2022 n'amatora atokana yandi abene igihugu bose baratuje umenga n'amatora hari kandi nta muntu umwe tugeze tubona aho ndetse n'amaraporo dufise nta numwe ko raho tugwa numwe icyatunezeje rero ni kuvuga n'abantu babuze batarosa amakarata cyo yitwa carte directeur uno basuburenganza gutora bakoresheje icyo yitwa récépissé ndetse n'umuntu arafise récépissé yitaye canke carte directeur yemeye gutora mu gihe ari mu gitabo ivyo twabikenguka cyane n'amatora y'igitangaza aho abarundi batora bose bakavyuka gutora atankoho bose batuje bavuye aho twaciye hose twashe usanga basangira n'agacupa bicanye hamwe nabonye ni intambwe shasha mesho tubona demokrasi shasha aho dushimiye nyinshi umukuru w'igihugu Valens Ndayishimiye kuko ku ntwaro zose zabe mu Burundi kuri babaye ni ku ntwaro Valens Ndayishimiye tubonye amatora abaho atamuntu afungwa atahohoterwa atawunyuruzwa atawufungwa byo tubishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi na iri jambo atanze itariki 9 kwezi kwa 5 yugurura imyamazo twabonye bose bavyubahirije rero nukuri abarundi bavande yafata munda kuko turabona yuko ubundi bwiye kuja mu intambwe yambona ashoboka kuko byagenze neza cyane nkari shoto cyukuri twabonye twegerete twabona abantu baza bafise uturécépissé mugada afise amakaye directeur mu gihe batayarose mu gice hatushimishije twashimye cyane kubona baje batora bagaburenganzira gutora tangorane cyo tugishimira seni n'inzego z'igihugu tuba dushima mu cyangwa w'intwa hagati mu gihugu nabivuze cyo twifatanya nyinshi mu gihugu nabivuze cyane ku mundi wese yishira kizana akamurenganzira cya kabiri naco dushima twabonye mpase gutora hari abantu usanga bafise carte récépissé cyo badafise karata nimwe babitaye mugabo kasobanditse baratora cyaro twashimye twabonye umutekano wose bimwe twatwitwa ngo imigambwe y'umugambi kubutegetsi opposition cy'imigambi itandukanye bagwana bakubita ingumu twatwumva cyambere ngo imbere yakwezi gwana n'ivyuma vy'indege abapro n'abapionier ntagibe twabonye no munsi abarundi bere ku kipi twaciye hirya no hino mu gihugu ndetse n'abaduserukira mu ntazi zarukanye zitanuza igihugu amakomine amazone amakudu dufise bose ntangwana bafise byose no kuvuga nitwanje tuvuga umunsi twabonye ku mbuga ngorokana bumenyi abavuga yuko hari abantu batore bankiye kubatora cyaye basoma karata mbwa dufatiye ku baduserukira natwegene turi kuri tele tuzugigu cyose ntabwo twabonye batubwiye yuko ivyo atari byo twe tubura kuri zose si munga icyo twashinje muri ashoto no munsi yezina itariki 5 kwezi kwa 6 mu mwaka wa 2025 twavuze ati tuzokora amatora ku rubuga tuzokosiva ku rubuga kuko bivanye n'ivyo tubona nuko nta muntu numwe twabonye yatsikarata n'amaraporo dufise nta numwe kandi kitwa gitangaje naco kitugeze tubona abantu bafise nk'amakarata 12 baza guta mu masanduku nko twavyumvise yuko ari abantu bari kubashira amakarata menshi mu masanduku bakarundayo ntave twabonye mvise twabonye ku rubuga mu bisanzwe maja mu make nk'abari ku rubuga twe turi aje turigenga amatora na ya mbere twagisubiyemo yagenze neza ko nta muntu yahotewe nta muntu yatorewe ndetse nta muntu yasikarata canke n'abatazirose batoye ngo bashoye ngo guca baka amakarata sivyo navyo twabonye ivyo navyo twemera kuko abantu bacu abakozi bacu hirya no hino ntavyo bigeze babona ntacyo gushintahe bitari byo ahubwo cyo duteye kama abarundi babone bafata munda basimya ku mugozi umwe basangira umunyu uko vyahora kuko kandi ntagira umuntu akoresha umuntu kure ivya politike mu gihe tubona ukuri tukuvuga uko kuri ibitaro kuri tubivuge kandi kuko amatora aheze ubuzima burabandanya